ndakubonye ndakubonanye jewe Billy Black aha karere ko sikaranzi umujene ari romantique ari sage sivyo abana bose nabi wanje ibintu byose aka karere ko sinaragafashe ubu uri kurambaza ngo ndagufatanya iki ngo ndakubonanye iki jewe icyo no kubwira cojo nta n'umuntu azama miso je ngwenanire no mu mahanga ibihugu byose natembereye baranzi nta muntu amakazi kananire akazi kawe naragahejeje ubu rero ikintu gisigaye gihari sibyo kuza kwishyuza amahera y'ibanga nimburi bli black nabyo nzivyo uko nanyumva ayo mafaranga ndagufitiye woze kunyuziza kumuha umutumba ngo ndagufitiye amafaranga hagwaza na micro cyangwa uzayiza amabafre umanike kwibi biti uvuga ati jewe Nadine ngufitiye amafaranga ahubwo ngaho kuvuga gakwe sa Nadine ubwira umbwire yuko wowe watakazi wa mari kandi wamaye akazi ko gufata nkateranya umugabo wawe na muramukazi wawe ubu rero ugira unyihinduke ubu mama yarayiwanje sibyo please sinkeneye ibintu bya blague cyangwa nta n'ibintu nkeneye ko dushaka kuyaga je nawe sibyo mutwe wanje ndagutwawe ako kazi uvuga ndagufuna wankoreye narakikoreye je nyene warakikoreye urisi wari kurankinisha Nadine narakikoreye wakikoreye hey kwakazi ari je nakarangiye wow Nadine please umbiriza kuza muhiri wanje nkaguwa ntine ukicara ukagenda mbe nifana naragwahuranwa ukaca ugenda niko kazi wambwa ko nogwa amamiliyoni okay mpaho mahera yanje hamwe fa ntawe ndayikuriye kwa edayeri byo ntavyo nkeneye we ntiwigize umunyabwenge reka nandi ndakwereke ko ndumufu sivyo ubu rero nanze ngira fate decision yiwanje ndakwereke ko ndumumesha reka fate bijya wambwiye ijya diri wampaye ngende ndayiha umugabo wawe hama turabe je na wewe nindari hejuru nindari hasi ntiwigize isi oya ntiwigize isi okay oya nigize ubudongo nukuri Billy Black navya Billy Black we mbwira ikintu kizima Billy Black ntugende ku mugabo wanje mubarira ibintu nk'ibyo nukuri ryari shavwe ryo kunkankamira ufizi nuzi kuvuga babarira basivuga bukebo ndi n'umufu urazi ko atatu nti ndabizi ryari shavu nukuri mbabarira vuga make basivuga abantu bamwe bacanga batubone ko amafaranga yanje sino ndaza kubibwira umugabo wawe oya by'umugabo nubivuge nukuri ndagusabye ntumbwire vy'ideni umbiriza Billy Black amafaranga yawe nzagwa mu yosomeni ariko ntugende ku mugabo wanje ivy'ideni navyanse ahubwo rero urazi je katakinanira sivyo idiri yawe narayigukoreye ibyo kurambira ngo warayikoreye nta nico bintwa ntibinandaba deje wewe ikintu gihari urazi kajya gakobwa unyenyeri sivyo Imana ndamukeneye ntumbwire oya ni makarere kanje nta muntu avuga oya kuri Billy Black ntunyankire diri kuyindi sawa ngiye kuvyumvira nzoguyinyisha kuresha ariko ribibanga je nawe we ntumva ni diri kuyindi urumva we nakazi ku kandi ubu nta mahera nkeneye sawa je ngiye kuyumvira ndamukeneye ujya mwana sevuga sibyo ariko unyemerere nubibarira umugabo ce ngubarire ujya kuzobukoze bibibanga giwanje nawe genda umupro sibyo kandi ndagaritse nta mwanya nkifise wo kuja kumuresha nkeneye yuko uzonzanira resultat zikwiye wahejeje byose wampereje nkeneye umwana azanyemerera avuga yego pana wo sibyo batse ko ngari sawa se mwikoto umuntu ambonye rero abonye ndamurondera byose ari sibyo konzo kunyisha sawa ibyo nabyo byo kuzurisaza nadade ndosonda kumera nabi gikundiro bon ntiturandire ku majambo twoba twariko turaganira ngaho hari igikuru hari amajambo namaze iminsi numva kandi numva ambabaje numva umengo ngo hari agakobwa mugendana donc wabo ngo barakenye cyo bari ibyo canke sibyo mama aho gakobwa uvuga gakenye niko umutima wanje wakunze kandi burya urukundo nyakuri ntiruraba umukire cyangwa umukene rugiye rushatse je nakureze ukiri muto cyane ubu rero wabaye umugabo
sinkeneye rero kuzana abakobwa iwabo atacyo bafise, jewe nkeneye kuzana umukobwa ukuhira ku byo dufise. Uri kuranyumva neza? Sijui kama unanielewa. Mama, umbabarire, ariko ikintu kimwe nashaka kugusaba, nyorohereza basi mu rukundo rwanje, kuko ujya mukobwa ndamukunda, kandi n'impamvu kuravuga ivyo byose nuko ujya mukobwa utamuzi, kandi ntabwo bisobanuye yuko umuntu yakure mu buzima bubi ko ari umuntu mubi. Ndabigusavye muvyeyi. Sasa wewe unaona kama hivi mimi niko kiwelewele? Mimi niliacha kwenda kuolewa kwa nini? Sijui ni wale mweli unaangalia kama nani mali zetu ziwaki. Wewe kunaenda tu unaenda kuchukuana na wanawake wenye wasiojulikana. Kwa nini? Wao nielewe juu ya nini? Kandi jewe sindiko ndagusaba, ndagutegetse nk'umuvyeyi. Kandi ndaguhaye n'umwanya usigara cyiyumvira. Kandi ngiye siporo. Bona nakubariye ko nticaye. Bibaza ngo ndiko ndafyina. Ndaguhera amakuru. Ayo makuru mfitiye. Gikundiro. Ubu bakiri kumwe na niyo nsaba. Nakubwiye ko nticaye. Naheje gukora umuti. Uranyumva? Bimeze gute? Nyine amakuru yose nyine. Bimeze gute? Ndakubariye ubu naraheje gukora umuti. Ubu Gikundiro ari wenyene. Muri make bavuga ngo ari single. Uranyumva? Wasigaye ko nawe ukora umuti. Kanatsinda inka yabyaye muci iti ahanje ndahejeje hasigaye umuragizi. Uranyumva? Ubu tere ndayisigiye wewe ni wasigaye gukora. Ariko rero uranyumva runyenyeri. Urazi igikujanya kwikundira. Urakizi? Akizi neza cyane. Ushire ukuguru kumwe ukundi gusohore. Uri kuranyumva? Ugerageze uburyo bwose Gikundiro agukunde kuko ni yagukunda. Kira kintu cyose azokubwira. Kandi umuntu agukunze niyo ntege nkeziwe. Uramenye ivyo byose. Uri kuranyumva runyenyeri? Ndakumva cyane nati. Ndakumva cyane. Ubu asigaye ko ari ukora umuti. Ubu ndagusigiye itere, narakubwiye ko nticaye. Ubu nakoze. Urakoze cyane kuri ico. Kandi nanje nzokurika yuko ntagiye gufyinata. So bibona byukuri. Sawa? Je ndakwizeye. Ndakwizeye kweli.
umbabarire kuba ndagusanze hano atagahunda dufitaniye nkaza tukicarana. ya urisanze karibu nta kibazo. Hama reka nkubwire ikintu cyari gitumye nimvira kuza ngaha kubavangira. Bene ariko ndagushaka kubaza ujya musubiza muhira wari uje mu biki? Ariko ndipitapitira nyine tubisanzwe kuko n'amatwari yanje kameme umuntu wese aramuzi biri naho ni miri. Akurazi ko ugera umunsi wa mbere uje mu rugo iwacu nimba ari amatwari yawe mu rugo iwacu utaruhatse. Nyine birasanzwe kuko naho ni miri. Nta kibazo ariko nashaka ndagusaba n'undi munsi ntuzogaruke muhira iwacu kubera ko warabonye ukuza kwawe muhira byatumye je na musaza wanje tutameranira neza. Kubw'iyo mvo nako ndagusaba ugerageze ibishoboka byose. Ati nje nawe nta bugendane bunini bwatari buba buhari kugira ngo ntibitume nanjye na famille yanjye tutabana amahoro. No gusaba wirinde kuzurahaza mu rugo wacu. Sorry narinzi rero ko kuzi wanyu hari guteza ikibazo. Je narinzi gusa kataho nimiriwe nyene nako ndatembera nkuko bisanzwe biri black ntembera aho nshatse aho niyumva. Nenzi ko byazanye ingaruka mbi nariko ndarengana tubisanzwe kuko je nubwo mbugije kuhaca ntacyo bitwaye hajya n'ahantu hasanzwe ndashaka kuzotembera n'ahandi kuko je ahubwo abandi ndabatembere barishima baranezerwa wese ntacyo bitwaye turasanzwe. Okay sawa hama next wangi reka ndabareke namwe mu bandanya n'ibyanyu. Ntasho Fona guhamagariye ntari kuranyumva prema. Sirakora ko Naho wigirisha. Aho ntari kuranyumva kweli. okay basi shahidi. Zawigire ngacu kanye. Nura kenye kumugendana n'umuntu nk'uke. Nindaya inkuru ziko ziragenda ngaha muri aka karere baravuga ko azana abagabo mu nzu kwa musaza we mukivyo vyose umubitsi biramatwi. Oya naho bavuga ko urukundo ruzibira amatwi nawe ntibisi ibintu byo kuzibira amatwi. Umva ndakubwira sivyo amakuru naje nayumvise kandi ni ibintu bimara make kandi bibabaje. Niko kuvyirengagiza. Come on ntabwo ari kuvyirengagiza ariko ninamenya neza ko amakuru ariyo. Ndazi icyo nzokora. Oya cyewe nkeneye umbwire by'ukuri urakeneye kumugendana n'umukobwa nk'ujya anya. Aje nturabona yuko ndagukunda ndagufitiye urukundo gukuri ntavyo ushobora kubona kubera ko umunyirengagiza. Nawe nibagiye ko yankunda by'ukuri usanga nawe uri kuteye. Sikomeze kubera ko umuntu yize n'utize baratandukanye cyane. Hari itandukaniro rinini cyane gose. Sishobora gusa n'umuntu nk'ujya anya cyewe narize mfise amashure ibintu nkabijya ntavyo nogira mba nkeneye umuhungu atekanye afise icyo ashaka gushika ko muri kazoza dutegurana kazoza tugategura kazoza keza turi kumwe. Iriga jewe narize ntandukanye nawe sishobora gukora ibintu nk'ivyo ntabwo nubwo novyubahuka. Jewe ndafise icyo nshaka kugira ko nk'umuntu yize simba nkeneye gukora ibintu nk'ivyo. Iriga je naho ubona ndumusazi nkuko wonye ndakwereka ibintu ndabikora kubera wewe byose ndabikoreshwa n'urukundo. Bona umenga ndishima bona umenga ndi umuntu menga ntashobotse ariko siko neza je ndi umuntu nitonda cyane. Nkeneye urukundo gukuri ruvuye iwawe. Okay ndaza kurondera ku mugoroba tuvuga. Okay ariko mbwitse ukuri ho uraza kunyemerera. Come on nawe ukubwira ati ndaza kurondera ku mugoroba tuvugane.
no zinkeneye inyishu yihuse ariko ushobora kubona yuko ndagukunda bya please ndagusabye urari ndazakunda kumugoroba amatuvugana sivyo kwera hari ahantu ngiye kandi ko ndihuta okay hama munezero je nukuri kuva mu bwana nagumye ndakubwira ko ndagukunda nziza so nje ntako nagira kugira ubone ko ndagukunda ariko we ntavyubona je kandi urukundo ndagukunda sigwa rundi bwabijya musanzwe mumenyeranye nabajya abandi bahungu je ndagukunda shaka tuzobana kugushira mu rugo tujane mu ndagenda kukwereka abavyeyi nawe unjane muhiri wanyu tube famille wanje ni wawe duhure Nezero ndagukunda cyane kuburyo ntumva ukuntu no bivuga ariko ndaye sana burya byari ibyo kandi nanje nari nifudanye ne kubaka ariko nibyo ukunda kubera ko ndahise umushinga kandi ndamukunda cyane ibyo birumvikana ko umukunda ariko ndabye nk'imyaka mukundanye n'amezi mukundanye ukambwira yuko mbe ubwo rukundo rwanyu we ntukuze kwanza nanje ndakuze ushaka kubaka nanje ndazishaka kubaka je ndashaka je nawe tubana umbera umugore nanje ndakubera umugabo kwera kudashaka kubaka sha byari ibyo ariko ndafise uwo nkunda kandi ndamukunda cyane ariko byari bikwiye yuko nubaka kandi nyene ndageze nkuko wabivuze ariko nibikenewe yuko je nawe dushobora kuja mu rukundo none muzoguma mukundanye kugeza ryari nubona ko imyaka iri kiragusiga nanje iri kiransiga nje shaka kugushira mu rugo tuvyarana abana ube mama w'abana nanje mbe papa w'abana ega ndayimenya yuko urukundo rujaho rushaka shobora gukunda kandi bitandimo nibyo ukunda ushaka ndababangikanye muri babiri apana kutubangikanya turi babiri ucambere coco aho nujya mujama tazi no muhire wanyigira ngo ntanahazi arahazi vugisha ukora imyaka mukundanye arahazi ntahazi je dukundana mu kwezi cyangwa mu mezi abiri ubuze urabeshe uko tutazoca tugira mariage umbere umugore nanje ndakubera umugabo numva atanyishu ndabifitiye mwana mwana nishiri iwawe apana ngo numva atanyishu ndabifitiye wowe ni ufise uburenganzira bwo kuvuga isike ndiko ndata umwanya ku muntu atankunda naco nzobiguhera inyishu sawa sawa shit n'umusimbo nimpamagara cyane utumye ambwiye ngo nyaruke gose habaye iki kanatsinda ndakubona ko umengo urashavuye cyane ni igiki cyabaye Sheri ushatse kumbwira ko utazi ikibazo gihari